uyo ni wankwiriye, uwo ni wakwiye kwitwa umwigisha wanje, ariko utemeye ntankwiriye. Ni ngaha nyene kuri aka kantu kwikorera umusaraba wiwe. Hariho abo kumva uko umuntu yikorera umusaraba akavuga ati gute kandi Kristo byose yarabirangije. Aka kantu wakadusigurira neza mama kawo. Ukwikorera umusaraba wiwe ni mu gihe aba ari muri ivyo bintu. Bega umuntu yikorera umusaraba wiwe gute? Urumva muri ico gihe Shalom shalom nshuti bakunzi ba CANAAN TV, turabaramukije tubifuriza umunsi mwiza n'ibikorwa vyiza aho muherereye hose. Abari mu bikorwa tuti ibikorwa vyiza, abari mu bihugu bitandukanye, abaryamye, abari mu kazi, reka tubabwire tuti mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mumwe wese aherereye. Nuko kuri S&Gyslaine radio nkuko musanzwe mumenyereye, ikiganiro ni AKAGOHE. Mu kiganiro AKAGOHE turababwira ibijanye n'ubuzima, imibereho ya misi yose ishobora gufasha ubuzima gikristo canke ubuzima tubamwo misi yose. Turi kumwe na mama Haure canke wamwitwa Renilde. Sinzi ko ari Semirengo. Oui. Wow. Special name. Urazoduha agafoto kawe ka kera turangene wasa kera. Yo, ntimwakabonye sinakabahaye. Oya, je sinda kariho. Ahubwo tiyerenda kamuha abereka ingene n'agakobwa keza. Je yaranyemereye ifana ateza kuyima kubera naramuvumbuye. None kubera kutayisabye. Harabona hayi abayisabye dara. Yo, inyuma y'ikiganiro muhumura yaza kuyima. Ndayiguha frame ifana. Ndayiguha. Yikise. Urumva nagafoto nari muri TM. Ego. Hanyuma ndabwira abantu nti uyu muntu ni mwamutora. Nti ncanda bahifana. Kamera bane rero yaramutora. Nukuri ndakubwira abantu benshi barantoye. Nasanze finalement ntahinduka. Abantu babiri kandi baza abantu bari proche nibo banyobewe babiri. Ibazi. Muga abandi bose benshi barantoye. Nuko rero mama Haure mwamubonye uno munsi turi kumwe kandi n'imisi yose turi kumwe, ni wagiye kutuganirira ku kiganiro ciza cyane tugiye kubashikiriza uno munsi. Uraberewe mama Haure. Oya ni ibyawe none. Je mugangira urankunda giki cyane. Je nibaza yuko nkunda. Oya ariko naho no. Ikintu cyose nambaye ukaca wumva nyene kimbere kubera nkunda. Cha nukuri kw'Imana nibisaba kugukunda. Akaduwa nasi. Je mbere kandi sindi njyaye. Akaduwa nasi. Akaduwa nasi naka decoration nyene nashizeko. Nivyo busirimu nyene. Kari umusirimu nk'ivyo ntavyo wokwiba. Amen. Amen. Nuko reka rero twinjire mu kiganiro cacu. Mbere yuko twinjira mu kiganiro dusabe mama Haure nyene adusengere kugira ngo dushobore kwinjira mu kiganiro nyezina. Karibu. Jewe ndaririmba. Yego ndaririmbira Imana. Nabaririmbira ubusa nabo bararirimba. Jewe ndaririmba. Ndaririmbira Yesu. Nabaririmbira ubusa nabo bararirimba. Jewe ndatambira mwami wanje. Nabatambira ubusa nabo baratamba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Turaririmbira umwami, turavuga umwami, turatambira umwami. N'abakeshi joro batamba canke bavyina baravyina. Mana datarugira byose uri mu ijuru. Biturambirwa mwami Imana ko gushimira. Biturambirwa kuvuga ubukuru bwawe n'ineza yawe.
ntiturambirwa kuvuga ukuntu dukunda n'ukuntu twitwararika buri munsi Mana tugushimira ko watuzigamiye mu ijoro mwami Imana mwituruka tuvyura amahoro n'ubu kabutwemereye kugukorera mu mukunzi mwiza data weze n'imbaraga zawe si imbaraga zacu oya Mana yanje mwami Imana si ijurirwa ryacu ni ryawe nico gituma tugushimira kandi twiteze ko mpwemu yera aza kudukoresha ibikomeye kugira ngo bifashe imitima y'abana b'Imana Mana ndasenze ngo amavuta yawe adutembe ko ndasenze ngo amavuta yawe atembe kuri Jija ntembe katembe kuri Thierry atembe kuri CANAAN TV n'abayikurikirana bose Mana ndabasengeye ngo amavuta y'igutoneshwa atembe kuri ubagirire neza Mana umwe wese mu byari kwarakora ndamusenge ngo ahezagirwe nawe agirirwe neza nawe mwami wanje Mana yanje babona imisozi imbere yawe ikubitwe hasi mu izina rya Yesu Kristo babona ubutabazi bwawe nyaguhoraho Mana ndabakuragije bose mwami abadukunda bose ubahezagira abadusengera bose mwami Mana nanjye ndabasengeye ngo amahoro yawe ateramira imitima yabo umugisha w'Imana we mu biganza byabo Mana yanje mwami Imana ubakome ubagwize kwimbabazi n'ubuntu bwawe uzobukoze wa Mana we ndagushimiye ndagukunda uri mwiza ugira neza uri wo kwizegwa buri munsi mwami buri saha buri munota buri segonda uri wo kwizegwa we ntuzi guhemuka ntuzi no guhemukira abagukunda n'abakurondera mwami Imana twarakugize abambere mu bugingo bwacu nawe uwemere mukunzi mwiza utubera umutubiri uyu munsi wa none kugira ngo ibiganiro byose bize kugira ikimazi mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje senze nizeye ko vyumvise. Praise God. Hallelujah. Nuko rero mu kiganiro cacu cuno munsi kiravuga ngo urwanko Kristo yazanye hagati y'umuvyeyi n'umwana hagati ya se n'umwana. Bega iyo turiko turavuga urwanko Kristo yazanye wo kwibaza ngo Yesu arankana ariko Yesu ntiyankana. Reka rero tugire tubirabire hamwe. Ubwo rwanko ruvuze iki ku mukristo? Ni giki gituma umukristo bo mwanka? Nubwo rwanko rusiguye iki rwanko Yesu yavuze yuko yazanye? Mama Hawuri bantu dusomera ijambo. Reka ndasomere ijambo muri Matayo igice c'10 turasoma kuva ku murongo wa 34 dushikane ku murongo wa 42. Haravuga ngo ntimwiyumvire ngo naje kuzana amahoro mu isi. Uyu ni Yesu yariko arabivuga. Ngo ntimwiyumvire ngo naje kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro atari inkota. Kuko naje guteranya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyina bukwe. Kandi abansi b'umuntu bazoba abo mu rugo wiwe. Ukunze se canke nyina akabandutisha ntaba nkwiye. Kandi ukunze umuhungu wiwe canke umukobwa wiwe akabandutisha ntaba nkwiye. Kandi uwikoreye umusaraba wiwe ngo ankurikire ntaba kandi utikoreye umusaraba wiwe ngo ankurikire ntaba nkwiye. Urokora ubugingo bwiwe azobubura n'uheba ubugingo bwiwe kubwanje azoburonka. Ubakiriye abanyakiriye kandi uwunyakiriye abayakiriye uwantumye. Uwakira umuntu avugishwa n'Imana kuko avugishwa nayo azohabwa impera nk'iyo uvugishwa n'Imana. Uwakira umuntu agororotse kuko agororotse azohabwa impera nk'iyo umugororotse. Kandi uzoha umwe muri abo bato igikombe cy'amazi afutse gusa kuko ari umwigishwa. Ndababwira ukuri yuko atazobura impera yiwe. Amen. Nuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mwoye kwiyumvira ngo naje gutera amahoro mu isi. Sinaje gutera amahoro atari inkota. Kuko naje ngo guteranya umwana na se. Bega uno munsi umwana na se ateranywa na Yesu gute? Jere kandi abacishije ndasa intahe agatemonyaje gatoya. Kadugire ko je narigeze kuba ndiko ndiga inyigisho zo kubatizwa no kumenya ijambo. Je naba ku muwankire wanje hama aranyirukana nkubiswe naho nyene kubera iki kandi nkubiswe hamwe mvuga ati ana masasu bandashe
narakubiswe ku buryo ntashobora kubona n'imbere n'amakofe amwe ya mwoto bampoye iki ngo nagiye hari ibyo ntakoze nategeza gukora kandi sinzi nyene yabibwiwe n'umugore urumva aravuga umugore Gigi uku iki nanje nagenda niyivye nta ico gihe nta mukozi twari dufise mukozi yari yaragiye mugabo urumva nyene uri umwana urezwa ahantu urabizi uca utegerezwa kugira ngo kameme babone yuko uri umwana utumwa rero ico gihe ibiharage birazigira mva ibiharage vyazigiye nukuri ico gihe sinaraye mu nzu narakubiswe ariko sinabivuyemo nemeye kuvaho kandi nyuma yo kuvaho narabonye umugisha ndabandanya ivyo bikorwa ndiga ndabatizwa basi hama ubuzima burabandanya nukuri so rero iyo bavuze ngo urwanko hagati y'umwana na nyina canke hagati y'umwana na se ntibivuga yuko ari urwanko Yesu atera ahubwo ni guhitamwo ico uba waraharani hari igihe ushobora kugira ngo ibi bintu ndimwo ntaco bimaze n'ubundi nta mahera bampa mugabo n'ukuri watahuye ibanga ugatahura ibanga ntushobora nta kintu na kimwe naho yoba ari so wo muheba naho yoba ari mama wawe wo muheba ego nuko rero je ku ruhande rw'iwanje ndumva yuko urwanko ni gwiza mbere no ku muntu ashoboye kugirirwa amahirwe yo kurutahura ni gwiza cane n'ukuri sinzi nawe uku kuvyumva ariko ndavyumva urumva ni nkuko nyene urumva Yesu aza mw'isi hariho amategeko n'imyizerere abantu bari bafise siko cyane nk'abayuda hariho amategeko bagenderako n'ivyo bizera rero acaza azanye ibintu bitandukanye 100% n'ivyo bari bizera rero umuntu yavyizera yacaba umwasi wabo bari kumwe bisigura ngo wewe ni waba uyu munsi uri nko mwidini ndaguhe nk'akarorero nk'abaporoti n'abakatolika je ndazi ko hariho imiryango bashobora no guca abana babo bakavuga bati wagiye muri ya madini y'ibintazi cyangwa ababo bemera n'umwe reka nshake ndanabareke dufate nk'abamizirima n'abakristo nk'ubu uye nk'umwana cyangwa umugore cyangwa umugabo Kristo akamwihishurira ku buryo bamutanga cyangwa umuvyeyi akicira umwana wiwe akicira umwana wiwe kubera iki kubera yafashe imyizerere ya gikristo kandi atakaje imyizerere ya Kiislamu ugasanga umuvyeyi arisha umwana wiwe canke arisha umugore wiwe canke arisha umuvyeyi wiwe jewe hari intahe maze iminsi ndiko ndasoma ngaha kuri YouTube kandi z'ukuri muri ibi bihugu by'abayisilamu neza bakakwica kandi turabumva benshi no muri ibi bihugu ko bakabica neza atana kandi ari n'umwana wawe cyangwa ugasanga nkuko yavuze ati yazanye urwankano hagati y'umukazana na inabuko bisigura ngo ni habari umukazana yizeye inabuko ntikibuza kwa musacrifice rero Yesu ntiyaje kuzana amahoro yazanye ikintu gituma abantu bankana kubera batariko bizera nkuko abo babizera ni mu gihe mutaba musangiye kwizera aho urumva Yesu aravuga ati uzokunda se canke nyina umundutisha canke uzokunda umuhungu wiwe canke umukobwa wiwe akamundutisha uwo ngo si uwanje yego si uwiwe urumva Yesu urumva ni yaba wewe nk'ubu uye abavyeyi bakubwiye bati ukabandanya muri iyi myizerere turakwica canke turaguca nsura ku mwana wacu
umuntu akaca avuga ati jewe Kubera hako ko ntakaza bakuvyaye. hako ntakaza abavyeyi canke hako ntakaza umugore wanje canke hako ntakaza umugabo wanje ndabiheba. ibi ndabivuyemo uyo ngo ntakwiye kubiki uwiwe ariko uwemera gutakaza umuryango uwemera guheba ubugingo bwe kubwiwe uyo oye ngo azogira iki azoburokora uriko uravyumva hariho ababivamo akavuga ati jewe hako mfa ndabivuyemo canke hako banca mu muryango ndabivuyemo ariko hariho abandi bahagarara abo nibo rero Yesu avuga ngo uyo yemeye kwikorera umusaraba wiwe uyo ni wankwiriye uwo ni wakwiye kwitwa umwigisha wanje ariko utemeye ntankwiriye ni ngaha nyene kuri aka kantu kwikorera umusaraba wiwe hariho abo kumva uko umuntu yikorera umusaraba we akavuga ati gute kandi Kristo byose yarabirangije aka kantu wakadusigurira neza mama kawo kwikorera umusaraba wiwe ni mu gihe aba ari muri ivyo bintu bega umuntu yikorera umusaraba wiwe gute urumva muri ico gihe cyo kwikorera umusaraba urumva ikibazo cyose n'umusaraba ikibazo cyose kigereranywa n'umusaraba kigereranywa n'umusaraba rero hariho umuntu avuga ngo jewe iki kibazo sinemeye kukigenderamo ndagihevye urumva bisigura ko wa musaraba wanse kuwikorera mugabo igihe wewe wemeye ukavuga ngo ikiguzi cyose binsaba ndagitanga ku bwa Kristo bisigura ko wemeye kwikorera umusaraba abo rero niba Yesu avuga ngo uwemera gutanga ikiguzi cyari cyo cyose kubw'izina ryanje uyo niwe ankwiriye uwe niwe akwiye kwitwa umwigishwa wanje uwo niwe yemeye kwikorera umusaraba kankurikira mugabo uvuga ati jewe ibi bintu vraiment iki gikombe kindengane ntacyo nemeye uyo ntamukwiriye ngurokora ubugingo bwiwe ngo azobubura urumva wewe ushatse kurokora ubugingo bwawe akakanya mugabo urokoye bw'akakanya ariko ubugingo budashira urazobubura kuko uwemera gutakaza kubabara uyu mwanya ariko ku bwa Kristo ejo azobaho ubugingo budashira azobaha aruhutse ari kumwe n'Imana ubu bugingo budashira nabwo butugire ko gato ubugingo budashira urumva umuntu dufise ibibanza bibiri tuzobamwo inyuma y'ubu buzima tubamo hariho ubuzima bwo kubabara n'ubuzima bwo kubaho mu munezero wa Kristo ibyo navyo ubikorera kiri hehe ukiri muri no mubiri we ni waba wavuze ati ubugingo bwanje ndabuhaye Kristo ndemeye ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje ndemeye kugendera mu murongo wiwe ni ukuvuga ko niyo wapfa ufise ubugingo budashira uzohorana nawe imyaka yose ntuzopfa uzopfa urupfu rwo mu mubiri mugabo urupfu rwo mu bugingo ntago uzobona ubugingo bwawe buzosubira ku Mana aho bwavuye mugabo wewe utemeye kwikorera wa musaraba wewe utakaza ubugingo bwawe no kuvuga ko uzoza ko wa Satani wakoreye kuko hari ubwami bubiri hari ubwami bwa Kristo n'ubwami bwa Satani rero wewe wemeye kugwanirira ubugingo bwawe no kuvuga ko wagiye mu ruhande rw'umugwanizi nibwo bwami wakoreye nibwo uzotahiramo ariko wemeye kubutakaza akavuga ngo ndemera kugendana na Kristo kuca mu nzira Kristo yaciyemo urumva ko ubugingo azoburonka hahandi azobana n'Imana imyaka yose mu ijuru ni mu gihe biba byagenze neza aha ku murongo wa 40 rero naho hararyoshe cyane avuga ngo ubakiriye abanyakiriye kandi unyakiriye abayakiriye uwantu bisigura uyu maze kunywana na Kristo nukuri biraboneka neza yuko muri iyo misaraba turankwa turagira iki mugabo ukemera ukamatana nawe nukuvuga ngo Kristo hamwe nawe mwacitse aho uhonyora ni haba honyoye arababwiye ngo ububakira uwakira abo bantu abanyakiriye urumva nk'ubu tufate hariho nk'abantu usanga babirukana yego reka ndaguha akarorero muri izo ntahe je ndakunda kumviriza ndakunda kugura abamatemanyaje birandyohera kuko birananyubaka ugasanga nk'abo bantu
hari abantu bemera bagasakrifya n'ubuzima bwabo kugira bashobore kubasova kuko urazi neza ko ufashwe uri kutabara umuntu nk'uyu n'urupfu na wewe ariko akemera ati ndatanga ikiguzi cyose kugira nshobore gutabara uwo muntu rero iyo niwe Kristo avuga ngo wewe wakiriye abo bariko baratotezwa ni jewe wakiriye uriko uravyumva ni jewe wakiriye rero bisigura ngo impera iyo muntu aronka kubwo kwemera guheba ubugingo bwiwe wewe nawe wamwakiriye ukamutabara impera muhabwa imwe n'uwo yagize itotezwa uwagize itotezwa n'uwakiriye wagize itotezwa bahabwa ingororano impera zingana kuko nawe urumva ega nawe nyine aba yahevye ubugingo bwiwe kuko nawe afashwe hariho n'abafatwa bakicwa yego bakabica kubera bariko barasoma abantu mwe nabo rero bisigura ngo umuntu wese canke n'abafasha n'abavuga butumwa nabivuga we wakiriye umuvuga butumwe wawe impera ronka nawe urayironkako kuko nawe hari ico wakoze kugira ngo ico gikorwa ariko arakora kigende neza nuko impanuro rero ku bantu bariko uno munsi bariko baraca muri ibi bihe by'ukwankwa n'abavyeyi by'ukwankwa n'abana babo kubera ko ibihe bariko novuga ngo ibihe byo kwemera ariko barahurira ego icyo nomukubwira nkubwire ngo komera ushikame wizere uwo mwami sivyo ntiwemere guheba gusakrifya ico wizeye gusakrifya uwo mwami ngo umuhebe kubera umuryango wawe menya ngo wahisemwo neza kuko ijambo ry'Imana ico rivuga nuko hariho impera kuri mwe nabo bantu bemeye guheba byose kubw'umwami rero ntucike intege ntugira ubwoba si wewe wenyene n'abandi barabiciyemo kandi barabisohokamo nawe ukomeze kwizera Imana niba uri kuraca muri ivyo bihe ukomeze gusenga hama n'abandi n'ukuri tugerageze no kwibuka abantu bariko baraca mu bimwe n'ivyo tubagirire umutwaro tubasengere kuko abari igihe kitoroshe rero gutandukana n'umuryango kwankwa gutotezwa abantu nk'abo bakwiye gushigikirwa cyane je nanje ico no kongerako bana ko rino jambo rivuga ngo ubakiriye azobanyakiriye hari gihe rero ushobora kwirukanwa muhira ukavuga uti birarangiye je sinzosubira kubaho mbega ndiko njahe ndumvahe nzokwiga gute nzobaho gute nzokwambara gute nzofungura gute urumva yuko ijambo riravuga neza ngo ubakiriye abayakiriye jewe ngo wantumye ukuvuga aho hantu uri kuraca uri kumwe na Kristo ntiwihebure aho genda ngo ugenda uravuga uti karabaye ahubwo nyabona ubuzima bushasha kandi bwiza buratangura ego kubigaragara twe kubigaragarira amaso yacu nukuri ubona yuko ari ibintu bigoye uganagira ndagutera intege ndakubwire ngo ahubwo ubuzima bwiza buratangura cyane ubuzima bwiza bwa novuga ngo burashininze buba butanguye ego kubera ko mu gihe wo kwiyumvira ngo ugire ngo ukize ubuzima bwawe ugire urakora ubuzima bwawe ugire wemeranye n'ivyo abavyeyi bawe bariko barakubwira canke abagenzi bawe bariko barakubwira abagenzi hari gihe baguca nkavuga ivyo bintu wagiyemwo n'ibyo bintu ako je ubu sinibaza ko bigwiriye mama Paul abantu benshi barakijijwe ubu yesi cyane mugabo hari ibindi bihugu bamerewe nabi kandi hari n'igihe vyigeze kuba ngaha naho yego none nk'abakijijwe ubwa mbere abantu bakijijwe ubwa mbere baramerewe nabi gose barabaye marginalize bariswa amazina byari biteye ubwoba n'ubu biracyahari mugabo si cyane ariko abantu abavuga butumwa urana mwaragwiriye kandi muragaheza hariho umuntu nigeze kumva bariko baravuga kubijanye n'igitigiri c'abana b'abakobwa batwara inda ko co bacaragabanutse cyane kubera ibikorane biba kubera ingene amaveye iki kuri Imana bahezagire cyane amen ego hariho ibihugu bagitotezwa gose cyane no ngaha nk'abayisilamu ntugire ngo ntibiborohera gukizwa burya hariho n'abakizwa bakinyegeza akabazi ko naja gusenga
akabazi iyo ariko arasenga atariko basenga bimwe. Caje ndibuka ko hari n'uwo twigeze kuririmbana yakijijwe ari umumezirima. Abavyeyi baramwirukana, barakwirukana, baramuca, aremera kuva iwabo, huzuye amamodoka, huzuye ibiki, aragenda, kandi vraiment ubuzima yaragize mariage, ubuzima buraba neza, aravyara, mbese n'abavyeyi biwe baca baraza kuri mariage, baravuga ati nukuri kumbe Imana wizeye ni nyakubaho. Ya Imana nayo iyo wemeye kwikorera umusaraba ukajana nawe arakugirira neza ntagutererana. Nukuri hariho famiye imwe yakijijwe umugore n'umugabo n'abana baba akana k'agakobwa hacasigara umwana w'umuhungu aranka gukizwa amara badenonsa bari batanguye kujya barafunga bica abandi basengana. Hanyuma uwundi munsi baramubwira ati uyu munsi ni turiyo ngaho. Umupapa aragenda arava muhira aragenda aja abona polisi iraje ko mbwa yahavuye. Hewe baramerewe nabi kugira ngo bashike ubumenga bari menga baciye bahungira bari muri ila mu majambo makeyi. Uwo mwana nawe Imana yaramwiyeretse mu nyuma. Oya niko bigeze kugenda. Yaramwiyeretse mu nyuma nawe aratotezwa mugabo araparvena kubashikira. Umenga bari mu Budagi. Barakoze ishengero rinini baravuga ubutumwa. Uriko uravyumva. Rero Imana iyo vy'ukuri uyemereye ukavuga ngo jewe ndakwihaye ndakwiyeguriye wese, Imana ntishobora kutakugirira neza. Oya irakugirira neza, ariko birasaba igiguzi gikomeye. Nukuri uravye amayira baduga n'amaguru baca mu mayira kuko nta na passport nta baca ahantu hateye ubwoba. Ari abantu babatwaye, uyo muntu babatwaye nawe abari hagati y'urufu no kubaho kwagufashe egari kukwica. Nukuri nuko niko bimeze mu bisanzwe nyene ni sacrifice mugabo urayishomboshwa urayishomboshwa nukuri. Ego nico gituma rero tuko tubwira abariko baradukurikirana yuko nukuri ntawizeye Imana yamaramana. Oya ihangane ivyo uri kuracamwo ni wihangane. Nimba uri kuratotezwa kubera ko abo muri kumwe mudasangiye ukwizera ntubivemo, hagarara wemye nyene niho hari ushingire nta umwami wawe uge ngo naramwize kandi naramwakiriye nta muntu n'umwe ashobora gutuma ndamuheba kumunya. Hamwe na Kristo nukuri ibintu biragenda neza. Ego kandi nta wizeye Imana ashobora kugira ane gucishwa mwijisho. Nukuvuga rero yuko ikiganiro cari mbega urwanko rwa Kristo. Urwanko rwa Kristo ni sugwanko twari muntu uzeye ivuga ngo nukuri iyo wemeye Kristo abantu barakwanka. Abo mu rugo rwawe mutasangiye ukwizera ngo barakwanka. Naraba ngo naramuteye igise, naraba ngo n'umwana wanje, naraba ngo iki. Nuko reka rero mama Haure ubwire akajambo kamwe ubwira abari ko radukurikirana hama turangiza ikiganiro. Ego ijambo ryanyuma nagomba guhereza ko nagira nkubwire uyu munsi uri kuratotezwa uhogwa izina rya Kristo. Nagira nkubwire ngo uri umuhigwe kuko wewe wabaye inkoramutima yiwe. Wewe ntashaka kugukura kwijisha, ntashaka umva akora ibishoboka byose kugira ngo arinde ubugingo bwawe ntihagire ico buba. Rero ukomere, ndagukomeje nkubwira ngo komera. Uwo wizeye ni mwiza, uwo wizeye agira neza, uwo wizeye ntashobora kugutererana. Imana yo mwijuru ibagiriye neza. Nuko turagushimiye cyane ku kiganiro kuri témoignage canke
ku nyigisho duhaye. Nibaze yuko no hanyuma tugukeneye uzoboneka. ha Urahari ku bwacu. ndahari pe Urahari ku bwacu. Ego Ego, reka turangize dusenga hama turangize. Data wa twese uri mu ijuru twongeye kugushimira icubahiro n'inganji vyawe mwami. Turagushimira ukuntu waduteretse mw'igikorwa yama ukaduha no kugikora. Uno munsi turongeye kuba turi hano mwami kugira ngo dushire izina ryawe hejuru. Nta kindi kintu na kimwe dukorera hano atari kugira ngo izina ryawe ribe hejuru mwami. Abakumva, abakubona, abakwizera mwami baze bagire iki iherezo ryiza. Nuko mwami turagushimiye kubw'amama Kawure wazanye hano hantu. Turagushimiye kubw'igikorwa cose wakoze muri twebwe. Icubahiro n'inganji ni ivyawe ubu n'ibihe bitazoshira. Amen.